ibyo 86 nawe urumva yuko ritagihuye n'ibihe tugezemwo birasaba yuko ibintu bimwe byagiye birahinduka ku bijanye n'uburenganzira abantu bagira ku matongo ku bijanye n'ibiciro by'ibikorwa bigomba gukorwa igihe bariko bararondera gushira amatongo mu mpapuro ndangatongo no kuvuga ni vyinshi byagiye birahinduka bitegerezwa kuraba amatongo kera yahora ari amatongo twavuga yuko arayo hariya hategereye imiji hariho habaye imiji no munsi numva hari vyahindutse hariho amatongo yakoreshwa mu burimi uno munsi harimo ibintu by'urudandazwa canke ibyo kubamo biravana n'itongo aho risanzwe riri n'ico rikoreshwa. Ingingo ya 23 ivuga ku bijanye n'amande wote bakuza kwandikisha itongo muri titre foncier abaserukizo abanyagihugu ntibashoboye kuyemera ntaco bitwaye kuri no tegeko. Abaserukiza abanyagihugu turabubaha kuko nibo bazi ibyo abanyagihugu bakeneye. Imitwe ikoranye twe muri leta ibyo twabonye uko ariko nabo na kare nibo bamana n'abanyagihugu babona nabo nyene byinshi cyo kimwe natwe twagerageje dushoboye naco bitwaye imitwe ikoranye babishimye gutyo natwe tubishima ko twese turabene igihugu biraturaba. Murakoze cyane.